Mwiriwe cyangwa maramutse nizere ko muguwe neza aho muri hose mengi itandukanye abari kumwe natwe bice kuri YouTube yacu abari kumwe natwe kandi bice ku mengi itandukanye nizere ko muguwe neza cyane birumvikana bamwita umusaza mwite Igor Burundi turi kumwe namwe inyuma kamera mwite Dieudonné makiro kiganiro cacu nkuko mubibona turi muri press conference izitegura igitaramo cyiza cyane cyateguwe n'Isamirizi nziza yitwa Black FM hari inyuma biraboneka ko tuvuye muri conference de presse inama hagati y'abanditsi n'amenyesha makuru n'abateguye igitaramo cy'Isamirizi Black FM ariko kandi kurundi ruhande ndi kumwe na Kivodo umumenyesha makuru mwiza cyane kuva muri LFM yaciye mu radio menshi cyane atandukanye ndi kumwe kandi na Linka mwita Miss Mafieli n'andi mazina yose ushobora kuba wifuza ariko kandi sinshobora guhera ku mwigembe namaze kwa nabona umugabo abo turi muri press conference y'igitaramo cy'Isamirizi Black FM Black Festival second edition chage kwa kibera muri Kepasa Kivodo ndaguhaye mwiriwe reka vuga ati ndabaramutse cyane viva mutima ndabifuza amahoro ava ku Mana wavuze amaradio menshi waruzi yuko nakoze mu kiganiro the Star System narakoze no mu kiganiro cy'igiswahili cyitwa Mega Stars muri Black FM rero ndi hano nasubiye kandi kugaruka nkuko mwanyizeye kugira dusubike tuvugane ku Jana Festival edition igira kabiri ndabakunda cyane urakoze Linka nize kuguboneza cyane amakuru kwanza imyaka myinshi nuko kweli tone imaze imisi ngwaye bon ku batanzi ndi Link Arlene Allo comme d'habitude émission c'est quoi menye Musumeno masayinyana abandi muri Link Arlene Allo TV cyane kumugwa media kumugwa news like byose ni byinshi okay birumvikana uno munsi mwaje muri press conference itegura igitaramo cy'Isamirizi Black FM mwabibonye gute hoho mwiteze gute kino gitaramo kirimwe abaririmbyi nk'aba bamaze ko bagaragara harimo ba Visual Love harimo ba Mr Champagne harimo ba Bamenye Flay harimo ba Rino G urukubibona gutega Kivodo nkumenyesha makuru mugenzi wawe reka vuga ati umuhiri mushasha utera amabavu ariko unyega ntukiri mushasha ni edition igira kabiri neza yuko rero bizwa bikomeye cyane kuko batubwiye neza yuko abaririmbyi baririmbye muri edition ya mbere muri edition ya kabiri batazogaruka bisigura ko uko umwana yavutse ubusiko kimeze ubu byakuze biri kubyatebije imbere rero tuzi neza yuko igiteramo turavye abamaze bigaragaza kuri ya fiche sibake tuzi neza yuko rero ikintu kigiye kuzokoreka kuri test Kamenge kizoba ari ikintu c'intibagiranwa kuko urize ubona aba artiste bakomakomeye baremeye kuza gushikira Isamirizi yabo Isamirizi inabafasha icyo ni kibe kigize bimwe cerekana neza yuko rero umutima na service Black FM isazitanga ku artiste icyo rero bamaze kucakira nuko rero jewe biranyereka neza yuko ari kintu kizoba kiryoshe mugabo kandi ga nihuta gose nongira ntumirira abakunzi b'umuziki abafana kenshi tubaneza yuko iyo abartiste babatume mu biganiro baravuga yuko ari mwe muri ababosi babo rero kuri uwo munsi reka rero ababosi bahure n'abakozi abakozi bahure n'ababosi angobye kuvuga ni abartiste bahure n'ababosi babo hanyuma ababosi bahure nabo artiste babo sigura ko rero kuri uwo munsi bizoba ari ibintu bikomeye cyane je numva mfite inyota yo kubona uwo munsi nifuza cyane mvuga ati uko biri kose muntu utazokwitabira kino giteramo uzo buri mu bitaro ariko amakuru tu utuza kuyaronka ariko nyimbo uzoba ukomeye hama ntuze uzoba uhomvye gerageza rero utangure kwipanga guhera uno munsi gushika itariki ya 2026 abareza yuko rero kizoba ari kintu gikomeye cyane ayo makuru yasangize mugenzi wawe na mugenzi wawe yasangize mugenzi we uko biri kose Link ahantu ashaka kuba ari umuntu bita Bamenye Flay hari Rino G kandi ugiye kuvyakira gute iyi performance igiye kwibona gute hari kuri test Kamenge bon icambere na mbere nuvuga bon banze shime kwanza azoye concert ya mbere irimwo Bamenye Flay nzobangiye ko ndagumye nko minduru kuva kera Bamenye Flay nkeneye kumubona kuri stage mu nyuma birahavana bigenda neza ariko ubu rero nanje nzira muri show ya Bamenye Flay zoba rimwo aje kuri stage nanje nko mindura en plus de ça twaba tuzi ko ari couple idasanzwe ikira bitese ibica bigacika byaravuka ashobora no kurimba live Bamenye Flay sarika tubirindire ivyo rero ndabirindiranye igishika kuko bon sindamwumva reka nze ndamwumve uyu munsi ego bivuze ko ashobora kuba afise ibintu byinshi biryoshe do plus kivyo tuyumvira ego vraiment kandi kumasho amazimisi akora amazimisi vraiment biteze abica bigacika atara kandi ego arakantu baruvuze ngo Bamenye Flay ubwo azohava
arusha Vishurov reka nakubwira ibintu by'umuziki bimeze kujya ku mupira w'amaguru ni kuvuga yuko ariho umuririmbyi avuga ati jewe ngiye kuvuza rimwe rishoboka kugira ku munsi wejo umuhogo cy'ugoba sinasubire kandi kuririmba uyu rero arashobora kuza avuga ati jewe ngiye kwemeza musaza wanje Vishurov yuko je Monia Fleur nkomeye cyane kurusha erega arashobora no kuba ariwe dufise kuri map azotwemeza kuri uwo munsi bisigoye ko rero nta muririmbyi n'umwe akwiye kunegrisha akantu kose ku muririmbyi ati jewe namaze kumva neza yuko abari muri iyo concert bose bazoja hasi nkabicarira gatebe bakicara gatebe bakandindira je nka Monia Fleur bisigura ko nk'ubunye na Natasha ahari avuga ati yo oho ati wewe ariko kandi nga muri press conference haje manager wa Natasha DJ Lafaringa Natasha nakurimba ibintu vya live turamuzi ko ni queen of stage mu gutamba intambo zitandukanye mugabo tutibagera ko ashana kuririmba live mu gitaramo navyo gute isalamu gute Bon itambere mbere cyo navuga yuko Natasha vraiment n'umuntu ntorinda kuvuga no mwizina jojo muri byose muri byose vraiment ni number 1 ku performinga ku stage number 1 ubaza yuko vraiment navuga yuko sinabaza ko namugeranya vraiment na Monia Fleur mvugira ngaho murabizi je sinjye umunwa Natasha ni number 1 birabasha munyakira uko nyene sindiko ndasaba birabasha mu ifata uko nyene ko mura mu ifata ko mpora nsaba ariko je ndababwize la vérité Natasha ni number 1 ntawe uzuza muruta ndamunganire gato mwarabonye performance yakoreye mu Buganda Natasha mwarabonye Natasha azunguruka uburundi bwose mwarabonye Natasha ivyo ariko arakora gushika amasaha mu guci Butaliyana yuko agerageza kwamamaza ibendera ry'igihugu cyacu akarishikana kuri Natasha sanzwe afise na orchestre yiwe urumva sivyo kuri Kebudiraki bisigura yuko Sari Natasha kuririmba music live bisanzwe biri muri yo kuko yarakoranye n'umuhisi wo Giga yarakoranye na Nyakugirimana ari mu gihugu vya Burayi yitwa Pastor Kendo yarakoranye n'umu pianiste ukomeye cyane mu Burundi yitwa Papa Imani rugira pianiste Natasha rero akwereka neza yuko bikomeye Natasha yakoranye n'umusoliste agezwe mu karere ka Afrika buseruko ubu ari muri Boda Boda band yitwa Shukuru Sololo urumva bisigura yuko Natasha rero afise capacity na bagage nini yo kurimba music live aho rero ntavyo kudeha navyo kuva ngo urumva ngo kunuku gusa jewe ndiko ndiyumvira ni abo bantu kuri stage bizoba bisa gute abo bantu kuri stage ubwo bizoba bimeze gute kuri plan iyi ariko shari kada gutumire vuga ati abantu vraiment ntavyo kudekona kuko kuri uwo munsi vumbi taruka ndakunganiye gato mu gihe tumenyereye yuko abandi bastar bose vraiment je mvugira ngaho kandi iki kintu nzokomanda kivuga amakaba gikosowe mu gihe tumenyereye yuko abandi baririmbyi bagenda hanze bagiye gukora ama concert menshi nituyabone mugana Natasha tukayabona je niyo mpamvu je mpora ndamuha tous les jours ikibanza cyambere ama concert menshi yiwe turayabona iyo yagiye kuyakorera hanze muga aya star bandi ntibashira hanze bashize hanze ugasanga bayakorera sinzi ko bagiye kubaririmbira aba boss mu nzu zabo nabyo amakuru hari ngo n'ingendo zo hanze yarazihinduje aza mu gitaramo ca Black FM wow bari ko amavuta nyumva ko ari amavuta ategeza gushigikira kwa management kwa manager wiwe avuga ko igiteramo donc azonga mu gihe cy'ubuno aje makigiteramo cyangwa yafite izindi gahunda bwo yazihevye bivuze ngo ahantu hagiye kuza Monia Fleur hagiye kuza Natasha n'abandi batandukanye akajambo kamwe kanyuma kuri linka ku bantu bose hagiye kuza mu gitaramo abarivye muri rusange n'abafana bose muri rusange abarivye muri rusange bose ndabashimire cyane turakeneye ko muzohashika mukatwereka ibikorwa byanyu kugira ngo natwe tuje ku kivi atamwebwe nta twebwe atatwebwe nta mwebwe Kivodo jewe cyo novuga nuko buri muririmbyi wese utangura kuva neza yuko isamirizi iradio cyangwa televiziyo igutumiye we muririmbyi iba yifuza yuko ubwo bucuti isanzwe iguhereza yuko bwo bandanye rero kubafana b'umuziki nababwira ati nta musimu murigera muduta hasi nubwo hariho abavuga ngo iyo haje ngo umunyamahanga ngo niwo muca mwitabira cyane ariko je bwe sindavyemera ko namaze kubona neza ko abaririmbyi bacu iyo babahamagaye muze rero abaririmbyi bagiye guhurira ku kibuga kimwe cete Kamenge itariki 26 bisigura ko ntavyo gusiba kuri uwo munsi ingo wandikishe mu gitabo cyo vuguti naragiye mu gitabo cyatunganijwe na Black FM urumva uvyandike mu gitabo hamwe uzobishira ku meza ati bana banje igiteramo cyagenze kunuku je niyo naye
kwibereye amakuru y'imbarirano arutwa nawe ubiboneye kaze rero kugira nawe ubwire gute uvyibonere hama kandiga ubishire muri ntibati ndagushimiye cyane Kivodo wakoze ndagushimiye cyane vimba mutima nanje asante sana Linka merci nam ndabashimire merci beaucoup naho butaha Black FM Festival